gentlemen, reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko muguwe neza. Ni Ready Preja agarutse. Iyi ni Burundi Kingdom TV, Burundi Talent Show. Gira subscribe, like, share ndetse na commentaire hama tubandanya. Aho muri hose ndabakunda. Blessings over blessing. Right now ndi kumwe n'umutipe. Umutipe aje neza muri plus 257. Ariko abikora neza. Sindirimba yiwe nshasha yitwa Reka Bibachange. Naho si wundi ni Adrick Akim. Mambo vipi bro? Fresh. Nakaza Kabisa. Mbona uratekaye? Niko nimereye kweli. Wow. Haciye iminsi itari miki. Ni miki ya by the way. Usohoye indirimbo yawe ya mbere yitwa Reka Bibachange. Benshi tukuzi ku izina rya Adrick Akim. Amazina yawe nyakuri hawe n'abavyeyi n'ayahe? Wavukiye he? Abimana Adrick navukiye aho biti Muramvya. Ibugarama. Ye murakoze. Gisaone kuva Igitega ariko rose bitwaje wabonye. Ya, witwa Abimana Adrick. Gusa uri kukoresha Akim. Je nkitumva Akim nibaza ngo witwa Akimana. Why Akim ryavuye he? Ya Akim gisigura sage et interdit. Sage et interdit. Abatumva Igifaransa nka twebwe ngaha. Umuntu atuje kandi akora ibintu afite ubwenge. Ufite indirimbo irimwe amajambo ameze bien by the way, indirimbo nziza. Ashaka kutugirira freestyle gato. Nta kibazo. Okay, we go. Nutwo twana dukunda amafaranga ntidukunda amasura. Bishinga kuraba amatara n'ivyanka ngo nzoduga. Abafise amadorare bakurusha gukara, bakinyota mu kunywa. Reka ninwere ndasuma twende reka 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 reka. Ntugopeshe ntumpombeshe ntuvyinishe ntuwe reka bibachange. Murakoze. Mwabise gato indirimbo yitwa Reka Bibachange. Mashobora kugenda kuri YouTube channel ya Adrick Akim mukayiraba hama mukamuteza imbere. Why title ari Reka Bibachange? Nafatiye mu kibano. Kenshi mu kibano ibintu biba mu kibano. Kenshi ugasanga dufate nko mwijoro hajya hageze kuruhuka ukumva mwijoro induru zivuga. Wabaza mu gatondo ngo nibone itoni naka yari karagwana n'umugore. Byagwanye kubera iki? Bari yatashe yaborewe yamusabye rasyo bice biragwana. Why? Ni gute umuntu aho nje nibaza ko umuntu atashe yaborewe yoba yarose nayo kuboregwa. Sinumva ko yobura amafaranga y'ikiro c'umuceri c'ubufu. Hari akavesi tarinze avuga ngo abagabo bishinga umukoraji fo muhira. Nako nyene. Chako ari mbegato. Ndabigwade ati ntamuke nashyuha reka ngende. Imboregwa ku mukorora jipo shitse muhira umugore yamusomeye ijido. Reka ninwere nubundi nzopfa. Ko nyene. Umuneka yakabona kukira umwana novuga ko kiri muto. Ugitangura music abavyeyi bawe kwicumva indirimbo Reka Bibachange bavyakiriye gute? Antake tuzi yuko abavyeyi benshi batifuza ko abana babo baba abaririmbyi. Nkigitangura kwanza umunsi wa mbere ngitangura numva ko noja muri studio naregereye abavyeyi maze kwegera abavyeyi ndababwira gusa ntibashitse bavyemera. Ico gihe 2016 DJ bageze kwemera ko ninjira muri studio muri umwaka wa 2020. Umuziki wacu ngaha mu Burundi uragoye cyane. Uragoye woroshe kuko ivana n'umuntu. Byakugendeye gute? Atake warekuye video ndetse na audio. Vyagenze gutogira nk'ubwo buryo bwo gusohora video na audio en même temps. Ukuntu vyagenze ndafise abagenzi bazi tara yanje. Narabegereye ndababwira bro mabona iyi minsi haizi minsi mumbwira ngo ufise courage ibiki ngo ndazi kuririmba mumpa makuraje ibiki. Rero raba ukuntu twobigenza ninjire studio. Niko vyagenze. Then on just jama urarekura bomb. Ndaja muri studio ndakora audio ndongera ndegeranya abagenzi ndababwira ati muze dukotize turabe ko twokwinjira studio. By the way sana abagenzi bawe baratesa ko yarumva muri nka famille niko no bivuga. Ego. Turi nka famille. Umuntu ekera kumva yovuga yuko agomvye gukopya indirimbo yitwa Bira harawe ya Akili kuva muri Birman Boy. Ukuntu yagiye ngo Reka Bibachange urumva ngo twatugwede gwede kandi gwede gwede. Umuntu yo aciye azana n'igiye indirimbo ya
birahara ya kili arabona ko hariho ishusho birashushanya cyane. Okay, ukiraho nyene je sindirimba nka Kilikou akire ahubwo ndirimba nka Adrick Akim. Murakoze. Gusa umuntu ariko yumviza ijya ndirimbo arumva ko harimo akana nawe ubwange waravyumvise cyangwa murahuza sinzi Ivyo ntabyo ndumva. ntuba uri umufana wiwe. Ndakunda kumviza indirimbo ziwe cyane. Ndomana niyo mpamvu ndavyibaza. Uravuga akantu ngo umwishinga kuri amatara nivyo nka gose muzoduga nkabanzi yuko nivyo nka gose nzoduga aramwe mu majambo Double J kuva muri Birman Boy yaririmbye mu ndirimbo nzoduga. Okay, ivyo ntibisa. Wapi? Ntiwaragakuye aho hantu kuko kari hit. Wapi kwera ivyo ntibisa. Donc ukuntu vyagenze. Haro nk'abajene benshi ibirirwa mu nzu. Akirirwa mu nzu kuri phone ya tripotafone ku mugoroba akitera agastyle ongeye kuraba abana. None uwo wonye uvuga ngo nzoduga atakoze gute? Uwo yovuga ngo nzoduga kweri? Wapi kweri? Niyo mpamvu nico nabikuye. Niyo duga ntibyo bavyanse umuji wa bamurambiye. Ibo bamurambiye kweri. Ngo bari ubunebwe bwiwe. Alright, Adrick Akim nihe impinduka uzaye muri music? Uje nk'umurapper? Nje nk'umuragatone. Uje nk'umuragatone. Ni style navuga ngaha mu wundi tamenyerewe cyane. Yeah. Why washinye kuza muri iyo style? Burya hajya kenshi umuntu abakeneye kuzana impinduka, kuzana ibintu gwiwe. Ye kuburyo nubwo uvuga ati shayijya ndirimbo kwe nubwo uyumva nubwo utewa wumvise neza kavuga ati jya muntu ni naka. Yeah, niyo mpamvu. Abapeti canke abantu muri ko murazamuka muri industry birabagora cyane. Ye birabagora kugira ngo mwubake izina. We biriko bikugendera gute? Uyi defend les autres canke nawe ni hahandi? Okay, jewe kenshi bingorera ku mafaranga ya studio. Ariko kenshi bakunda kuvuga ngo ivoka yimbwa ikorokiye. Wow. Yeah. Je birikora kabisa. Biriko birikora vema. Nubwo bitagenda neza gose ariko biragenda neza to. Umuntu ekera kuraba apparence uraboneka kuri umwana ugacamva amajambo ari mu indirimbo ari mu ndirimbo usanga urarenze man ufite talent foke uyigaragaza hama abateko yagufasha ubu bazogufasha hanyuma le plus important ukugumana kuhaje ugafightinga and time ibintu ushaka guhinduka man. Anyway umuntu ariko arumviza indirimbo zawe arumva yuko hoba hariho nk'undi muntu baragufashije nivyo cyangwa sivyo? Wapi nta muntu ngo yigeze amfasha. Ni head yawe yonyene? Yeah. Man he ubaho Kabisa. Thanks. Navuga ko indirimbo imaze nk'iminsi myinshi ni nk'isomene 4 jours. 4 jours? Yeah. Imaze 4 jours. Woba witegura kuzore kuri indi ryari? Bivanye n'igihe kandi bivanye no mu mufuko kwanza. Kuko sinoshobora kuvuga ngo nzoyirekura ntazi mu mufuko ngene nzoba meze. Yeah, bizovana no mu mufuko. Gusa iriho kandi yanditse. Irahari. Badi umwana muhe support asori indi ngoma. Wone ushaka kumva indi ndirimbo imitima yanyu ko nimeze basi. Anyway ndabakunda cyane nabizi. Adrick Akim. Yeah. Ni kiye kinobwira nk'abafanzi bawe? Ikintu nobwira abantu ariko badukurikirana cyangwa abafanzi banje yuko ndakeneye support yabo cyane. Ego kabisa. Apana bige ibintu byo kuguma batubwira ngo courage wayijana muri studio kweli. Kandi nta nuko banayifungura. Wapi kweli? Ego kumbwira courage si bibi urakoze. Ariko je ijya courage sindayijana muri studio. Raba ubwire sponsor ugira ikintu herereye. Yeah. Nizo 2000 simbuye ico ndazikoresha. Ego. Anyway ngira muravyumva abantu uko mufasha abantu bazamutse bamenyekanye twajije kumenya raba reba Peter afite impano kandi yakwasa support yanyu mubumve muwafashe. Deja amahera murayafite kwera amahera mu bantu turabizi ikibuze n'imitima gusa. Adrick Akim ni kiye kintu wipfuza kuzogira ko muri kazoza cyane kiye kintu ubona kitameze neza muri industry ya music 257 wipfuza guhindura? Ya ikintu cyambere kitameze neza muri industry nta rukundo. Ejo urashobora kubwira uno cyangwa no munsi urashobora kubwira umuntu ati bro ramushirire je no munsi nare kuyingoma ramushirire kuri story umutipa akakuraba gusuka ejo canke hirya ejo cyo ukacubona ya postinze Diamond ne Diamond azogushimira jeho byo nagubuka we byahaye kweri ngaho mwibarabara byahaye nkaguhindara none wo Diamond we ni byahara yego gukunda turakundana ni byahara azoguhindara ntaige wonda awusanga napfuye atanamumenye cyo kandi nabenshi imbere yego
kuko benshi bamupostinga nta nabazi gusa wewe mwirigwana ukamubwira ati brother duturuka ku muvyeyi umwe twese turabarundi ramufashe iki kintu kweli akakuraba akakwihoza vraiment ukamenga ngurinde ngo ibi nibiki none umuntu murukiye lenki ntababone ko iki igikwiye ukacumva ngurinde ngo ibi nibiki bro bijya bintu birababaza cyane kweli gusa Ivana n'ukuntu gukuvuga ko hatari urukundo ndavyumva kandi baho nanje ndabizi aho ndungikira mari kibigano nakoze ntibabira nagene ikintu nakimwe bikora me mwaje mpamvu ntaco bimbwiye ushaka zobira ushaka areke ntaco bimbwiye anyway bivana ukuntu wewe nimba umuntu akurungikiye link hamukayi partage nimba ngena atamutima mwaba yavyukanye foke nawe bagupartage iyo link ni ibintu biba byumvikana cyane Adrick Akim umuntu yifuza gutora yo kuronka gute umuntu yifuza kuntora ni Adrick Akim kuri YouTube kuri Instagram ni Adrick Akim no kuri page yanje ya Facebook ni Adrick Akim ni nk'ikihe kintu usaba fans bawe ikintu je no saba fans banje sikindi ndakeneye support yanyu okay ndakeneye support yanyu muze munashigikira jewe vraiment ntaho nkura ndi mushasha mu muziki amafaranga kujya muri studio arangora cyane uyu mutipe ariko avugisha ukuri kandi mu vyumve nta mafaranga afise nta buryo afise gusa se kuhaje kandi afise impano rero mwe mwahagiriwe ubona mukagira amafaranga mufashe umwana atera imbere hama uzahigiye byo naco ugasanga gejeje uburundi aho abandi batigeze babugeza nta wamenya you never know but ndabizeye cyane yuko mugiye kumutora sezera abakunzi bawe Burundian girl mu rukundo ndi umusirikare ndi komando speed kama Spiderman canke Rambo I don't wanna stop baby do joke baby pull up murondo nambara nkabegwa ndangurukundo rwawe nkanezegwa kibasumba mu buzima you don't want baby you the best I don't wanna stop baby ntunde kure. Ladies and gentlemen kumwe na Adrick Akim Burundi Kingdom TV yari ready pressure the fact and stop up unconditional cyane ndabakunda cyane usibye ko nagomba kurangiza merci beaucoup bro so murakoze another day blessing after blessing